aho hantu hose bashira inzitizi hose mu rukundo, menya yuko wewe ntibagukunda, barakurindiriyeko. Umuntu rero ashaka kukurindirirako akemera mugakundana, mukundanye akaguma yiruka kuri wa muntu umwe, wewe umwirukako nawe yirukako, hagize umwe aheba uwundi, vyite ko ari divorce ibaye. Kuko mukobwa nta kintu wari kumuhereza igihe mwari kubana utamuhaye. Muhungu nawe nta kindi kintu mwabirya byose wamugurira canke wamuhereza utari wamuhe mu vy'umubiri canke mu vy'ubuye. Mu rugo rero abubakanye barahemukiranira, nubaha ingo nyinshi zibayeho, umwe yarahemukiye uwundi, mugabo ukaraba uti iki kintu amemukiyeko nicotuma dusanzaza uruvyaro. Hari abakobwa bafise urukundo rufata, ugasanga yarugufatishije ukibaza ko ruriko supaguru canke ariko ipenze yugaye, ugasanga uyu mukobwa aragukunze urukundo n'umugore muhira muvyaranye gatatu kane atigeze agukunda. Hariho abakobwa baremwe ngaho nka reserve badatwaye umugabo w'abandi batorongorwa. Hariho n'abandi bakobwa bari ngaho barindiriye yuko hari abagabo bapakara nabo bakabona kurongorwa. Seko baramutsa kandi tugarutse ku kibazo cerekeye urukundo nkuko amakomantere muguma mubidusaba. Ku kibazo rero benshi babajeje, ikibazo co kuvuga guhemuka. Guhemuka mu rukundo vyama vyabayeho, abantu benshi bakibaza ko bahemukiwe. Mbe guhemuka ubibona ryari ko wahemukiwe? Mbe ni bande bahemukirwa? Guhemuka hoho umuntu avyitwaramwo gute? Reka rero nabahereke uko je ntahura ikibazo co guhemukirwa. Guhemukirwa birashobora kuba ku bajene bataragira mariage. Hanyuma hariho guhemukirwa ku bubakanye. Rero ivyo ni ikibazo tugira twigire hamwe. Kuri wewe ushobora kuba udatandukanya ikintu bita guhemuka, guhemukirwa. Ico rero no kivuga uku gukurikira: iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye, umwe arakunda uwundi akabona ko bakundanye vy'ukuri. Kwa gukunda umuntu urashobora kubona umuntu ukabona ko yaguhemukiye, mugabo aguhemukira kubera iki? No kubera yuko yari yagukunze kukubura ukagira, canke ugasanga yaragukunze nawe bimwe yagukundira ntiwashoboye kubishira mu ngiro. Kuko gukunda umuntu, hariho ijambo abantu bumva ngo gukunda umuntu. Gukunda umuntu, umuntu akunda umuntu aba ubwiwe nyene yabanje kwikunda. Kuko mu rukundo ukunda umuntu ukabanza ukikunda gusumba uko umukunda. Igihe cose umuntu mukundanye adashoboye kugushimisha, birangira wewe umuhevye ukaca ubivamo. Kuko urukundo ufise ico naka anezerezamwo. Ico kintu rero kunezerezamwo, igihe cose kitabandanye kikunezera urabivamwo. Ariho harya wumva ngo abakundanye bahebanye, canke umwe urya hebwe agaca avuga ngo ndahemukiwe. Ntaguhemukiye hovyo hovyo, nuko utashoboye kumunezereza kugeza kuri dogre we yahora yipfuza, yakwipfuje ko ubwa mbere mukivugana. Nuko ushobora kuzibungabunga hakagera yuko nawe ukabona uti uyu muntu nari naramukunze nkamukunda bumurindirireko. Kuko habeshi ugwaruka bari mu nkundo barindiriyeko. Narababwiye yuko uko wiruka kuyu niko nawe ahaye yiruka kuriya muntu. Umuntu rero ashaka kukurindirirako akemera mugakundana, mukundanye akaguma yiruka kuri wa muntu umwe, wewe umwirukako nawe yirukako. Hazogeraho igihe rero wa wundi yirukako hariya hirya ateba yumva ati uyu muntu yansiguriye urukundo, reka ndamwemerera. Akimwemerera uriya nawe yarakunzwe, yararindiriweko, azoca agaruka kubona yuko birangiye. Uzoza wumva bakubwira bati
iri joro ntihabuze umuntu baraye babwiye ati jewe na wewe birangirire ngaha, ugasanga ntaco bakujijije mugabo bari bakurindiriyeho. Umuntu akakurindirirako kubera avuga ati none ko umutima wanje n'umubiri, ibiba mu rukundo mwese murabizi, hariho abakundana kugira bajyane mw'ibirori hama bazobane, hariho n'abandi bakundana ugasanga hariho amarimite, akavuga ati izi limite ntiyozishikako, azozikorako hageze tubana, narahebuje ahandi hose. Kubera umuntu arashaka kukwiha wese igihe cose aziga ati nta wundi muntu numva ndindiriye. Muga igihe umuntu wese akirindiriye, na cane cane abakobwa, umukobwa igihe cose afise umuntu arindiriye arashobora kubika iryo banga akavuga ati reka mbikire uriya muntu ndiko ndirukako, hamwe yogirirwa ibakwe ko namwemereye yuko nkiri vierge, nkiri suki, reka ndamubikire, reka igihe atarantahura, reka mbe uyu muhungu uyu aje kundondera ndamurindirije rero ndamubwire yuko ivyo bintu ambaza bizoba igihe tuzoba twahejeje kuri mariage yaheze tubana. Kuko uwo mukobwa akikubwira uko kubera azi yuko ati hariya ninahebura, naho nari nahemeye ubusugi, nkahemera ibi na biriya, nzoca mvuga nti reka mve kumuhereza uyu yemereye kuvumiriya agantwara, ko yemeye kuntwara nta kundi kuntu. Naho rero we muhungu bazokubwira bati jewe tutagize mariage ibi banga ntakizokorako, erega ntakizokorako kuko n'ubundi uwo bari bararigeneye ntaremera. Kuko igihe umukobwa wese ariko yiruka ku muhungu, uriya muhungu yirukwako yihenze akavuga ati ibi n'ibi nibi uravyemera, ku mutima w'uwo mukobwa aca yumva aruhutse akavuga ati ese data wanje wokwemera niwe nari narabikiye. Umva uko uriya muhungu, uyu muhungu yamwirukako nawe ayiruka kuriya, uriya nawe yirukwako n'umukobwa, uriya muhungu yirukwako nta kintu na kimwe yosaba nigikunde. Nico kimwe niyo uri umuhungu, umukobwa uri kurirukako kugira mukundane, nta kintu na kimwe yogusaba ushobora wumva utokora. Amananiza yose yogushiramwo uwo mukobwa uri umuhungu uremera ukayakora, ukavuga uti sije mbonye aranansavye iki, ati ahubwo mbere nkaba numva yemeye ko dukundana, ati mpava ndarashinze idarapo namucapuyeko. Ibintu vy'urukundo ni ibintu vy'ubusazi, ku buryo bwaho ushobora kumva ati barya nibiki. Naho rero wewe muhungu nariko mvuga uzogaruka kutigera wemererwa iryo banga utaramurongora, kubera yuko wewe barakurindiriyeko. Igihe bataba bakurindiriyeko nta kintu na kimwe wobuzwa gukora, nta hantu mwobuza gusohokana. Kumva nk'umukobwa aravuga ati je ntidushobora gusohokana tutarandikwa, nshobora gusohokana umva ata mariage yabaye, umva imaze kuba deja muba muza mubana, umva nta kindi kintu coba kikibujijwe. Aho hantu hose bashira inzitizi hose mu rukundo, menya yuko wewe ntibagukunda, barakurindiriyeko. Nimba rero bakakurindiriyeko mukamukundana, senga usaba Imana urya muntu nawe bariko barirukako akomeze umutima ntiyemere, mukakarinda yemera, wewe uravuyemwo mwihigana. Urumva naravuze yuko igihe cose ukeneye urondera ikintu, washaka ikintu ukakibura, urashobora gutora ico ushaka. Mu gifaransa baravuga bati ara manque de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Kubera yuko ugiye mu isoko wagomba imikeke mibisi, ukarondera iyo mikeke ukayibura, urategerezwa kuvuga uti uko bigenda kose umuntu arasuma. Naho nyene rero ucugaruka kubona uwo muntu umwe mu bakundana, kubera yabaye hariya akavuga ati ndi bubigenze gute. Uko atari bubigenze ntushobora kubaho umutima wawe ubuzungurutsa mu kirere uko Imana yaremye umuntu. Uravuga uti uri umuhungu ahambaye, uriya mukobwa naramushaka, ne namukunze, ne naramushimye, ivyo vyose ugasanga n'uruvangitirane.
mu gukarindira ukamubaza ukagira gute akiyankira, ukazosanga n'umukobwa ari ngaho yaragiye harya aragira uku aragira utujesti imbere y'umuhungu yashimye canke yakunze, byose urabizi, byose bikerangira wa muntu atabibona, aravuga ati sinogumuko, reka nemerera uyu ninamwemerera muga nzobandanya nsatira. Naho hantu rero nariko mvuga, uragenda mw'isoko ukavuga uti ko imikeke mibisi ibuze, reka mbe ndagura indagara, mugabo je kindyohera yiki. Naho rero wewe nabasubiriyemwo, wewe uyu agiye kwemera uzoca ubona yuko wewe uhebwe, ukibaza yuko ngurahemukiwe. Ntibaguhemukiye, bari barakurindiriyeko. Bakurindiriyeko rero nako kabazo gaca gakurikira nko guca wumva umengo baguhevye. Ku kindi kibazo umuntu avuga, mariage ari uwambajije ati mbe ukugira ubone yuko umuntu n'uwundi babana bobibona gute? Ku bana abantu benshi baribaza, ku bantu babiri babana urashobora kuba wewe ubiwanyu, umukobwa abiwabo, umuhungu akabiba iwabo, ugasanga abo bantu by'ukuri naho biruko barabana, kuko igihe cose uri umukobwa canke uri umuhungu ataco waburanye umukunzi, mwabirya abubakanye bahana, muba mubana, haba hasigaye yuko abantu babibona canke mubuze inzu mubamwo. Kuko nk'igihe uri umuhungu, umukobwa imyambaro 3, 4, 5 y'ibirato yambara niwe wayiguze, impuzu yambara niwe wazimuhaye, umaze kumugurira impuzu 4, 5 imyaka 3, 4, ivyo vyose umuhereza ibishoboka. Kuko hariho n'abandi ushobora gusanga uri umuhungu usomesha umukobwa mugabo aba kwa banyina. Aho igihe cose ukora ivyo bintu ukabikorera uwo mukobwa, nawe mukaba muvyumva co kimwe, hama namwe mukaba mushika uwo mukobwa nawe mukaba murangura amabanga yabubatse, mukaba mubigira ivyo vy'amabanga yabubatse imyaka 1, 2, 3, 4. None mukobwa wibaza yuko mutabana, harya murabana gusa, kuko n'ubundi naho muzogenda kubaka inzu mukaba muri ya nzu mwubakiye hamwe canke umuhungu yubatse, nta kindi kintu muzokora, nibirya nyene musanzwe mubana, kiretse kugenda imbere y'amategeko bakabandikira, mukandikwa gusa mu gitabo, nta kindi kintu muba mugisigaje. Hari n'igihe uvuga uti mwarikingiye canke mwaragiye kuri za metode ntimwavyara, muba musigaje kuvyara umwana, canke ugasanga mufitaniye umukobwa biwabo mufitaniye umwana. Vyose urabikora, kandi nawe igihe cose mushatse ivy'urukundo mugasohokana, haba kuvuga ati mugomba mugende mu muji mukajana, hagati mu gihugu mukajana, mugabo ikintu mutarakora nukwambikana irya mpeta, nukwandikwa mu gitabo ca komine vyonyene. N'ubundi rero naho kuvuga ngo hagize umwe aheba ubundi vyite ko ari divorce ibaye, kuko mukobwa nta kintu wari kumuhereza igihe mwari kubana utamuhaye. Muhungu nawe nta kindi kintu mwabirya vyose wamugurira canke wamuhereza utari wamuhe mu vy'umubiri canke mu vy'uburyo, kiretse ko patiri canke pasiteri na musitanteri canke na komine itigeze ibabona, niho uvuga ati iyo mariage ntituyirokonesa kubera amategeko atayimenye. Mugabo nta kindi kintu wari gukora kitakozwe. Aho ndiko mvuga kuvyo muhana, mubana canke mutabana. Reka ngaruke ku kintu tena kuco guhemuka. Guhemuka twavuze yuko biba hagati y'abantu babana. Guhemukirwa rero birashobora kuba no ku bantu babana, ugasanga umugabo arahemukiye umugore, umugore nawe agahemukira umugabo babana. Kare twavuze yuko iyo umuhungu n'umukobwa bahemukiraniye baravana, umwe akazotorana n'uwundi. Igihe umugore ahemukiye umugabo mu rugo
umugabo biragoye yuko aca afata ingingo yo kumwirukana. Benshi hari igihe abantu bibaza imvo yo kwirukana umuntu canke umwe agaheba uwundi akigira, haba habayemwo guhemuka birengeje urugero. Mu rugo rero abubakanye barahemukiranira, nubaha ingo nyinshi zibayeho, umwe yarahemukiye uwundi, mugabo ukaraba uti iki kintu amemukiyeko nicotuma dusanzaza uruvyaro. Ukavuga uti uri umugabo ati uyu mugore nabe ngaha, mugabo yarampemukiye, nabe mu vyanje nkuko nadandaje. Bimwe navuga kudandaza kazoza nuko kwirekurira ko umugore canke kwirekurira ko umugabo. Nakuvuga umugabo arashobora kuvuga ati uyu mugore nabe ngaha, mugabo yarampemukiye, nta kintu cotuma ntokora kiriya na kiriya, kubera ico nanka icatuma nakora kiriya nuko umugore wanje twari tugikundanye, nari mfise uko ivyo namushimye yarakibigendera. Ati mugabo ko yamaze kumpemukira, sinoca nkora ikibi ngo ndamuvane mu ruvyaro canke ndamuvane mu matungo namaze kumuhereza. Hariho guhemuka bidatuma umugore ava mu rugo, bituma uwo mugore agumira ngaho akaraba abana bo yavyaye, agahakwa kuba nk'umukozi wabo bana, mugabo bikarangira uwo mugabo bakundanye amutaye ngaho agiye kwironderera abandi. Nibarya abantu uzokwamubona ukumva umupapa araba mu muci kanaka canke hagati mu gihugu yikorera yubuzi amaze imyaka nka 10 adataha. Urashaka kumubaza ati none gamutama wewe kubavuga kubisa umugore n'abana hariya ruguru canke aha, kubera iki utakijayo? Umutama agashobora kukubwira ati sinkijayo kuko umugore yarampemukiye, ampemukiye rero sinobandanya njaye. Ati none kubera iki utamwirukanye gamutama? Ati we gute wo kwirukana umugore afise abana 5 6 batatu? Ati ntibiba bigikunda. Ati abo bana ucugaruka kusanga abo baho nabi. Ati ni vyiza yuko mugize ico mupfana nyina, abo bana ubarekerana na nyina, iyo ngendo yaguhemukiyemwo wewe ikakubabaza ku mutima, mugabo ntibizire abana kuko nshiremwa n'akandi kantu. Abantu iyo basanze umugore yabahemukiye akinjiza urundi rugabo mu nzu iwabo, barahitamwo kwica urwo rugabo canke bakica umugore. Abana ntuzubabwire muri kazoza ngo mama wanyu namwishe ngo kubera ndamusanganye ibi n'ibi nga canke ngo vyagenze ukuntu. Ntibazigera bavyumva, ahubwo wopfa umufata ikindi cemezo nk'abo batama navuze, ashobora guca avuga ati nigiriye mu bindi, kuko inyuma yuko we mwakundanye n'uwo muntu ivyamwa biri harya kugira bizoze gutegwa ahandi hantu navyo bimere. Kirazira kwereka indero mbi abana wavyaye, kuko abo bana baca bakura mu mutwe bameze ukuntu. Urashobora kwiviraho ukigira mu bindi, ukavuga uti reka ndabireke, kuko kwica umuntu siyo solution. Yaba uwo yaje canke uwo abigize yaguhemukiye, vyose amategeko abandanya hano. Umuntu yishe umuntu uko vyogenda kose, na leta yarakuyeho igihano co kwica, si umuntu yogishiraho nuko vyabaye kuriya. Urasaba amategeko uko igihugu ciba carabitoye kigahana uwo muntu hisunzwe amategeko yatowe n'ababigenewe. Umugabo nawe arashobora guhemukira umugore. Iyo umugore ahemukiwe mu rugo yarakunze umugabo, birashika ugasanga umugore nawe aciye aja mu ngeso mbi. N'igihe umugabo agiye arandarika urukundo kwibarabara, ugasanga birashitse biranse ko yikura uriya nk'umukobwa bakundanye. Kuko ushaka kuba uri umugabo agenda aravuga amaswaswa ukagira ukayagisha abakobwa banabariye kwa kumufyina, ugasanga uriya mukobwa mwakundanye utabizi. Hari abakobwa bafise urukundo rufata, ugasanga yarugufatishije ukibaza ko ruriko supaguru canke ariko ipenze yugaye, ugasanga uyu mukobwa aragukunze. Urukundo n'umugore muhira muvyaranye 3 4 atigeze agukunda, uzoca ugaruka gusanga umugabo ararongoye uwundi mugore agira 2, uriya wa mbere ataca muzizije. Bivuye kuki?
kubera gufinisha ukugenda uravuga ngo urakunda uyu muntu uyu na uriya, ugasanga wa wundi aguhaye urukundo utazika, bikarangira rero uhemukiye umugore wawe mukuru, ugasanga urongoye n'umugore agira kabiri. Rero hari abantu ushobora kuraba ati none ga wa mugabo kubera iki ufise undi mugore? Nibijya nyene byo kugenda uratanga urukundo, kwivuga ngo ndagukunda ibintu biriya kugira uronke ibi, kugira urapima ko ukiri muto, ugasanga wa mukobwa nawe nyene arabimenye ko ufise uwundi mugore aragukunze, canke ugasanga yagukunze atamenya ko ufise uyundi mugore, bikarangira avuze ati ndemereje ko, kuko n'ubundi aho Imana uko yaremye abakobwa murabona ko ari benshi, biragoye gutora umugore, mugabo nabo nyene barabizi bati hariho abakobwa baremwe ngaho nka reserve badatwaye umugabo w'abandi batorongorwa, hariho n'abandi bakobwa bari ngaho barindiriye yuko hari abagabo bapakara nabo bakabona kurongorwa, kuko hari abagore ngaha bafise abagabo kubera yuko cari caranditswe yuko urya mugabo azopfakara uyu mukobwa nawe akabona kurongorwa. Wahuri urashobora kubibona umugore yarose umugabo ari inkumi muga akaronka umugabo abanje gupfakara. Aho Imana yatwandikiye ibintu vyinshi, turi mu rugendo ata muntu n'umwe ashobora gutora. Rero nico kimwe no mu rukundo, urugendo rw'urukundo navuze yuko bashobora kukurindirirako wowe atavyutse. Reka rero iki kibazo c'urukundo no munsi tugicumbikire ngaha kubamye babaza ibibazo, niyo nsiguro noshobora kubaha kuno munsi. Murakoze.